Ndabaramutse ndabahe nikaze mwege mwese mwatumbereje agashinge kuri 94 n'ibici 9 radio Black FM biri mwanya w'amakuru mu Kirundi nakabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Impunzi zigera ku bihumbi 6,200 z'abakongomani n'imiryango 954 yatewe n'imyuzurire y'amazi mu Gatumba niyo yaronkejwe imfashanyo. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ngo burakwiye gukorana n'ubushikiranganji bw'amahinguriro ngo batorere umuti ikibazo cyo kubika umwimbu hanaboneke n'amasoko yo kuwushoreramwo. Turaza kubayagira kandi niyavuga mu makungu aho sentare nkuru y'Ipari mu Bufaransa yahagaritse umunyapolitike arongoye urunani rw'ibigambwe itavuga rumwe na leta. Aya n'ayandi ni mukanya. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Ndongeye kubaha ikaze kandi Cynthia ni mubona nije ngiye kubashikiriza ano makuru nayo Obe Arubakaze akabari wari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma. Mbibutse kandi ko ano makuru mushobora kuyakurikirana muciye ku rubuga ngurukana bumenyi rwa YouTube ku rubuga rwacu rwa Black Media. Nabakenera kandi kuyasoma ku rubuga rwa Facebook naho nyene kandi ku rubuga rwacu rwa Black Media akaze mwidonido. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Impunzi z'abakongomani zigera ku bihumbi 6,200 ziri mw'izone n'intara ya Cibitoke hamwe n'imiryango 954 yatewe n'imyuzurire y'amazi mu Gatumba niyo yaronkejwe kuri uyu wa mbere Ndamukiza imfashanyo zigizwe n'ibifungurwa n'ibindi vyankenerwa bitandukanye. Iyo mfashanyo ikaba yatanzwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abicishije ku kigo Fondation Mugiraneza. Angela Ndayishimiye akaba yabasavye kugiranira urukundo no kurera neza abana babo. Ni nkuru dukesha mugenzanje Patrick Irakoze. Izo mfashanyo zaraye zitanzwe n'umufasoni w'umukuru w'igihugu zigizwe n'ivyankenerwa bitandukanye. Impunzi z'abakongomani zahawe amatoni 3 y'umuceri, amakarato 75 y'itende aturuka mu bihugu vy'Abarabu, udupukuru 100 tw'imitobe hamwe n'amakarato 20 y'ibisuguti. Abimukira batewe n'umwuzurira w'amazi muri komine Mutimbuzi abo nabo bahabwa amatoni 2 y'umuceri, amakarato 50 y'amatende, amakarato 100 y'imitobe bita Go Fresh, ibitenge 300, amasabuni arenga 4,000, ibiro 4,000 n'amajana vy'ubuyi hamwe n'imipira y'amaguru 130. Mwijambo giwe Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yahamagariye impunzi z'abakongomani kugiranira urukundo no gusangira neza ivyo baronse. Nayo abo batewe n'umwuzurira abahamagarira kurangwa n'ubuntu bwamye buranga abarundi n'abarundikazi. Murazi ko keshi iyo abantu bari hamwe na cane muri mwe no masite haduka ingeso nyinshi zitandukanye, ingeso z'ubuhumbu na cane ko atabikorwa vyinshi biba bihari gacu usanga bamwe ko batakaza umwanya mu guhonga ubuzima bwabo. Rero nashaka ndabahanure ko mubayeho kose mubeho mu buntu buranga abantu na cane urufasoni. Izo mpanuro rwaruka rukiri ruto mwirinde ibasamaza, sivyo? Mwirinde ababahumbisha, hanyuma muze muraraba abana banyu mubaherekeze. Hariho umwana wabwatindagiye mu bwiherero mwijoro mutamuzi bimujanye. Abavyeyi namwe mufise igikorwa gihambaye muze murabaraba abana mubabe hafi, ntibaze bavunikire ngaha aho bokiriye ngo batahane imvune ku mutima no ku mubiri n'abarundi n'abarundikazi. Angeline Ndayishimiye ahamagarira abo bose bafise ico bashoboye gufasha kugira ngo abo bimukira bashobore kuva mu buzima bugoye basanzwe barimo. Shaka kubwira abarundi bose kugarukana wa mutima wa kera urukundo. Bamwe bose ndazibwira ngo mwese muvuka mu Gatumba, oya muze muragenda kabisa ku miryango yanyu. Imiryango y'aba bantu ze irabakira kubera ubu buzima ntibworoshe na gato. Ntibworoshe ku bana bakiri bato, ku bana bakeneye kazoza kabo mu mashure, ntibworoshe no ku bavyeyi bari ngaha. Tugiranira urukundo kugira
kugira ngo twese dufashanye abanye ngene bova hano hantu mufise nibaze beremereye kubera murabona ko muri nko mu gahinga ahantu mukikujwe n'ibiti n'imisozi atayindi mihani hari atari mwebwe gusa. Mwumenya ko muri site ya zone n'intara ya Cibitoke haharugwa impunzi z'abakongomani bagera ku 6,200 bagizwe n'imiryango igera ku 700. Nayo muri zone Gasenyi komine Buganda haharugwa abimukira bagizwe n'imiryango 954. Muri abo 583 baramaze kuronka aho baba, 371 bakaba bataronka aho baba. Patrick Irakoze mu ntara ya Cibitoki kubwisamirizi Black FM. Nshimire mugenzanje Patrick Irakoze kuri iyo nkuru yadutohoreje. Ubushikiranganji ibw'uburimyi n'ubworozi ngo burakwiye gukorana n'ubushikiranganji bw'amahinguriro maze butorera umuti ikibazo cyo kubika umwimbu hongere haboneke n'amasoko woshorerwamo. Ibyo bivugwa na Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguza amateka mwisasa ajyanda mukiza ajyo kuri uyu wa mbere. Inyuma yo kuva mu karuhuko bari barimwo agasaba kandi abagwizatunga gushira imitahe mu gisata c'uburimyi. Tega yompi Emmanuel Sinzohagera. Two kwibagira gusaba ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi kugira utwigoro twotuma igisata kijejwe kugwiza imbuto gitera imbere. Byongeye turasavye ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubujejwe amahinguriro ko bwokorana kugira ngo butorere umuti ikibazo cyo kubika umwimbu mu gihe wabonetse ku bwinshi hamwe n'ingene wohingurwa wongere uronke amasoko ushorerwamwo. Nkuko abakurambere bacu bayamaze ngo nta warimye ngo arimarime, twaribone ko twese twitavye akamo ka nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ko gukura amaboko mu mpuzu atanzara yosubira kuvugwa mu gihugu cacu. Turasavye ko abagwizatunga bahora banebagura gushira imitahe mu burimyi ko nabo bokwikubita agashi na leta yacu igashinga ikigega giha ingurane abifuza gukorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Uwo arongoye inama nkenguza amateka asaba abarundi kureka gusamazwa n'ibihe twimirije bagume ku kazi bagwiza umwimbu maze babumbatire amahoro n'umutekano. Subira mutega yompi umukuru w'inama nkenguza amateka. Tuje gusasa kandi igihugu cacu kigira cinjire mu bihe by'imyiyamamazo n'amatora. Ivyo ntibize bibe icitwazo cyo kudakora neza imirimo duhamagariwe kurangura, kuko igikorwa cyose kizoba gifise umwanya wacu. Twame na ntaryo dushira ku muzirikanye ko dutegerezwa gushira imbere akazi twatumwe n'abene gihugu kugeza ku munota wa nyuma w'ikiringo twatorewe. Nitworangiza kandi tutibukije abarundi bene wacu ko inyuma y'amatora ubuzima bubandanye. Tubasavye rero kubatosamazwa n'ibihe twimirije, nibagume ku kivi bagwiza umwimbu bibuka ko aharaye inzara hazinduka inzigo. Tuboneyeho akaryo kubibutsa kubumbatira amahoro n'umutekano kugira ntihagire umwansi aduca mu ryahumye mu gihe c'amatora. Tumira mate tubandanye amakuru yacu twabateguriye. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Abanyororo ubashika 300 ngo bagiye kurondererwa ico bakora. Bivugwa n'userukira imbere y'amategeko ishirahamwe Ntabariza mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri no wa gatatu. Nshimirimana Ajamari ngo ni mu ntumbero yo kugabanya amarigara. Bapfunzwe bashika 300. Ico gikorwa tukaba tuzogitangirira mu ntara ya Ngozi kwigenekerezo rya 4, niho tuzobonana na bamwe kugira tubabwire ako kazi bagiye kuronka. Bene wacu mwahoze mu mabohera atandukanye yo muri kino gihugu cacu c'u Burundi, twebwe nk'imboneza zanyu twarabonye neza yuko iyo umuntu avuye mu gasho mu kibano hari gihe bamufata nabi cangwe bikavana n'imyifato
twebwe tuba twavuye mu gasho twifashe. Twashaka rero kubabwira yuko ishiramwe ntabariza dusanzwe duserukira imbere y'amategeko atako tutagize kugira turabe ico basahiriza. Naha rero tuvuze tuti twaravuze ati mugipfunzwe ko bitubabaza, ari naco gituma dusaba dushimitse n'abagiye gutaha vuba kuko amatwa dusumira bariho nabone baze batwiture baze bashikire muri ivyo bikorwa tugiye guha bene wacu. Twagira tubabwire tubaremesha yuko umuntu afise amaboko yiwe na cane ko se barundi uyu mwaka yawise umwete, natwe rero dushimye kwifatikanya na nyene icubahiro mu gushira ku kivi aba bantu birirwa ku marigara bavuga ko badafise ico bakora. Natwe mu ntererano zacu z'igihugu dushimye yuko abo bantu baja ku kivi kandi abazobikora neza bakazohava banaronka kimwe twokwita amakontra. Muyavugwa mu makungu abantu baharugwa mu bihumbi barakoranye kuri uyu wa kabiri mu bisagara bitandukanye by'igihugu ca Afrika y'Epfo basaba ko ubutungane bwokora amatohoza yerekeye umwana w'imyaka 7 yafashwe ku nguvu ku ishure yigako mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2024. Igipolisi c'ico gihugu kimenyesha ko kimaze gufata abantu 3 basanzwe bakorera kuri iryo shure kugira hakogwe amatohoza nkuko tubikesha itororokanirizo ry'amakuru y'abafaransa AFP, tukayishikirizwa kandi inafirigence niyo nemera. Afrika y'Epfo abanyagihugu baharugwa mu bihumbi barihereje amabarabara basaba ko ubutungane bwokora inyuma yaho hari umwana w'imyaka 7 afashe ku nguvu ku ishure yigako ariko akaba ata muntu numwe yagirizwa ico caha. Uko gufatwa ku nguvu kuwo mwana kwabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2024 ariko abataba kintu na kimwe cigeze kivugwa ku vyerekeye uyo mwana. Ubu abanyagihugu bakaba bagize imyerekano inyuma yaho umuvyeyi w'uwo mwana yabonetse ariko avuga mu bimenyesha makuru asaba ko hoba amatohoza ku vyashikiye umwana wiwe. Mu heze umushikiranganje w'umutekano mu gihugu ca Afrika y'Epfo Senzo Mucunu yamenyesheje ko igipolisi cakoze amatohoza aho hanafashwa abantu 3 bari mu basanzwe bakorera kuri iryo shure giga ko mwana. Abari mu myerekano bakaba bari bafise ivyapa vyanditse ko ngo ubutungane kuri bose imbere bakaba basemera bavuga bati ubutungane bwa mabutubabaza ni bwikubita gashi butunganirize bose. Nayo kubwishira hamwe mpuzamakungu ONU ngo umugore umwe kuri 3 mu gihugu ca Afrika y'Epfo barahohoterwa canke bagafatwa ku nguvu mu buzima bwabo bwose. Igipolisi c'ico gihugu kikaba camenyesheje ko cafashe umwigisho yagirizwa gufata ku nguvu umwana w'imyaka 13 mu ntara yo mu buraruko bw'ico gihugu. Nayo kubw'umushikiranganje w'indero mu gihugu ca Afrika y'Epfo Sivyo Gwarube kuri uyu wa kabiri yamenyesheje ko leta ya Afrika y'Epfo igiye gukora uko ishoboye kugira ituze ingeso mbi y'abigisha yo gushurashuza abo bajejwe kurera. Mukamenya ko abo bari mu myerekano bari mu bisagara bitandukanye vya Afrika y'Epfo nk'Pretoria, Johannesburg hamwe n'Diriba. Sentare nkuru y'Ipari mu gihugu cy'Ubufaransa yakiriye umunyapolitike Marine Le Pen asanzwe arongoye urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Rassemblement National muri mu Gifaransa gupfungwa imyaka 4 yongere abuzwe kurangura amabanga y'igihugu mu kiringo c'imyaka 5. Abategetsi bamwe harimwo nka Donald Trump umukuru w'igihugu ca Amerika, uwahoze arongoye igihugu ca Brazil, indongozi iz'igihugu c'Uburusiya n'ibindi bakaba biyamiriza iyo ngingo ya sentare bakavuga ko bitandukanye n'ingingo ya demokarasi nkuko tubikesha iradio y'abafaransa RFI, tukayiteguriwa kandi na mugenzanje Frigence niyo nemera. Nyuma yaho sentare nkuru y'igihugu c'Ubufaransa ifata ingingo yo gupfunga imyaka 4 umunyepolitike Marine Le Pen asanzwe aserukira urunani Rassemblement National rutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ubufaransa, abategetsi batari bake batanguye kwiyamiriza iyo ngingo harimo na Donald Trump arongoye igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari mu biro vyiwe President Trump yavuze ko ari ingingo idasanzwe kandi itoroshe kubera ko ngo Marine Le Pen yaburabujwe cyane muri imyaka 5 mu kwiyamamaza ikibanza c'umukuru w'igihugu, ahanamenyesha ko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiriko bishikira Marine Le Pen vyashitse igihe Donald Trump yaburabuzwa n'ubutegetsi bwa Joe Biden. N'uwahoze arongoye igihugu ca Brazil Jair Bolsonaro avuga ko nawe ibiriko bishikira Marine Le Pen vyamushikiye, akaba yafata ingingo imubuza gukora ikintu na kimwe gushika mu mwaka wa 2030, akizeza ko umunyepolitike Marine Le Pen azoshobora kurenganurwa kandi akitoza mu matora yimirije mu mwaka wa 2020. Eka n'igihugu c'Uburusiya gisanzwe ari Somambike n'urunani Rassemblement National kibicije ku muvugizi waco kaba ciyamirije ingingo ya sentare y'Ubufara yo gupfunga imyaka
w'imyaka n'umunyepolitike Marine Le Pen bakavuga ko itandukanye n'ingendo ya demokrasi. Ku bwa Matteo Salvini icegera c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'Ubutaliyano avuga ko ubutegetsi bw'igihugu c'Ubufaransa bashaka gukoresha ubutungane mu gutaramura Marine Le Pen mu vyerekeye politike nk'uko vyama bikorwa mu bihugu bimwe bimwe mu gihe abategetsi baba batinya ko abanyagihugu boca urubanza babicishije mu matora. Ku bwa Marine Le Pen ngo yari yiteze ko sentare imushirako icaha ariko akaba atari yiteze ko umucamanza mubuza kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu atekanye mu mwaka wa 2020. Mukamenya ko Marine Le Pen hamwe n'abanywanyi barenga 20 mu mugambwe wiwe bagiwe n'icaha c'uko boba baranyuruje banakoresha amafaranga y'ishirahamwe cy'ubumwe bwa Buraya mu bikorwa vy'umugambwe wabo. Umucamanza akaba yavuze ko boba hari ingendo mu mugambwe wa Marine Le Pen yo guha akazi abakozi bitwa ko bakorera ibikorwa vy'inama nshinga amateka ya Buraya ariko mu vy'ukuri bakorera umugambwe wa Marine Le Pen. Marine Le Pen arashobora kunguruza kuri uwo munyororo w'imyaka 4 yaciriwe ariko akaba atacashobora gukora gihano yahawe cyo kubuzwa kurangura amabanga y'igihugu mu kiringo c'imyaka 5. Ubu rero umugambwe Rassemblement Nationale ukabugiye gukora ibishoboka byose kugira uzokwitabira amatora yo mwaka wa 2020. Shimire mugenzanje Fulgence Nyonemera kuri ino nkuru uyaduteguriye. Nino kuri ino nkuru kandi iyo yavugwa mu makungu duciye turangiriza ko amakuru twe twabateguriye ariko kuba yafatiye hagati mu nkundire mbibutse ingingo nkuru uzari ziyagize. Impunzi izigera ku 6,200 iz'abakongomani n'imiryango 454 yatewe n'imyuzurire y'amazi mu Gatumba niyo yaronkejwe imfashanyo mwabyumvise muri ano makuru. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ngo burakwiye gukorana n'ubushikiranganji bw'amahinguriro ngo batorere umuti ikibazo cyo kubika umwimbu haboneke kandi n'amasoko woshorerwamo. Nayo muyavuga mu makungu ngo sentare nkuru y'Ipari mu Bufaransa yahagaritse umunyapolitike arongoye urunani rw'imigambwe itavugwa arumwe na leta. Nshimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, nshimire kandi na Obe Aruba Kaze ariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma. Sentia ni mubona nariko ndabashikiriza nkaba ndabikebanuye naho ubutaha. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.